Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mama ariko murabana nambonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda muri benshi cyane. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya. Amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi birabana n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Gen.Prime Niyongabo. Murano makuru ni vyinshi muza kumvamwo. Muraza kumva ingene yasimvye umutego yari yatezwe wo kwicwa, kandi nanone turaza kugaruka kuri vyinshi vya bivugwa ko nawe yoba afatwa nk'umugambanyi wahemukiye General Major Godefroid Niyombare yari afise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ni vyinshi tuza kubabwira vyabereye ku muhanda national gatatu ugana mu Rumonge. Ni vyinshi tuza kubabwira ko vyabaye ku igenekerezo ya 11 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015 ku isaha imwe ya gatondo, ubwo Gen.Prime Niyongabo yari agiye gutonda ku kazi. Ni byinshi tuza kugaruka ko murano makuru, gusa fyonda sabone canke subscribe kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. No Muhuza TV muhaye kaze muri ano makuru. Gen.Prime Niyongabo afatwa nk'ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Ndayishimiye ndetse n'umugenzi ukomeye cyane wa General Neva nyene Perezida Ndayishimiye. Uyu yavutse mu mwaka w'1970, akaba kandi yarize amashuri yiwe gushika muri kaminuza. Muri kaminuza y'u Burundi yizeyo mu gisata cy'ubutunzi birabana na economy mu rurimi rw'igifaransa. Mwaka w'igihumbi 1993 inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, nico gihe rero Prime Niyongabo yinjiriye muri FDD avuye muri kaminuza y'u Burundi nkuko narimeje kubabwira, yiga mu gisata cy'ubutunzi. Mu gisirikare cy'u Burundi yatanguye nk'abandi bose agenda aduga mu mapete kubera ibikorwa vyiwe vyigaragaza cyane gushika kw'ipete rya generali. Mbabwire ko kandi kuri ubu Prime Niyongabo ari we musirikare wenyene afise ipete rya generali mu gisirikare cy'u Burundi. Undi afise iri pete rya generali benshi bakunze kwita generali furu akaba ari Alengiyome Bunyoni. Prime Niyongabo yabaye umuyobozi mukuru w'ibiro vya gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2012, afatwa nk'umugabo w'ijunja n'ijambo. Amakuru atemezwa neza avuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 nawe ngo yoba yari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, ariko we nyuma aza kubivamwo atera umugongo General Godefroid Niyombare. Ibi bafashe nk'ubugambanyi bukomeye cyane. Ico gihe Godefroid Niyombare yari yamaze kunoza umugambi abifashijwemwo na benshi mu bari barongoye amakambi ya gisirikare nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na bamwe mu ntwazangabo zari zikomeye cyane mu nzego z'umutekano. Ico gihe hategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Nkurunziza we yari mu gihugu ca Tanzania, ndetse mu ijambo Nkurunziza yashikirije nyuma yo kuva mu gihugu ca Tanzania, inyuma y'amasaha 48 avuye mu gihugu ca Tanzania, yavuze ko aho yanyuze ari we n'Imana gusa babizi. Kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015, itariki benshi batazibagira, yabaye umunsi w'ikimenyetso cyo gutembagaza ubutegetsi. Kuri uwo munsi nibwo vyari bitanguye, gusa ngo bamwe muri uwo mugambi bagombaga gufata ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye ca Bujumbura, bahise bava muri uwo mugambi na bimwe mu bimodoka vy'intambara biremereye ngo vyoba ico gihe vyarahagaritswe, kudeta iba irapfuye. Nkuko nari nababwiye ngo Gen.Prime Niyongabo nawe yari muri uyu mugambi, gusa aza kwihinduka Godefroid Niyombare. Bamwe bakavuga ko ibi vyo guhagarika bari gufata ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, abari gufata ndetse
n'abari bafise mu minwe ibimodoka bikomeye biremereye vy'intambara boba barahawe itegeko na Gen.Prime Niyongabo n'abandi bake bari ku ruhande rwa Prime Niyongabo bari bamaze kwiyonkora kuri Godefroid Niyombare yari afise uyo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Tugaruke ku vyo gusimba umutego w'urupfu wari watezwe Prime Niyongabo. Hari kwigenekerezo ya 11 Nyakanga umwaka w'2015 isaha imwe yo mu gatondo ubwo ari mu muhanda nationale gatatu uja mu Rumonge agiye gutonda ku kazi nkuko vyahora misi yose. Bikaba binavuga ko iryo barabara ari ryo Prime Niyongabo yakunda gukoresha igihe cyose yabaga agiye ku kazi kiwe. Amakuru avuga ko muri ico gitero cagabwe ku modokari z'abagendana Prime Niyongabo ndetse n'yarimwo Prime Niyongabo cahaguyemwo abantu 7 harimwo abasirikare 4 bagendanira Gen.Prime Niyongabo, umupolisikazi umwe yari mu modoka yarimwo abapolisi n'abandi bari muri ico gitero 2 undi yari muri ico gitero agahita afatwa. Abo bari mu modoka ya gisirikare ngo abo bari bahagavye ico gitero kuri Prime Niyongabo nabo bakaba ngo bari mu modoka ndetse n'imyambaro y'igisirikare ngo wari benshi mu babibonye bavuga ko wari umugambi bari bize ko neza cyane, gusa ngo Prime Niyongabo ngo nawe yatabawe n'Imana kuko umushoferi wari umutwaye yahise yongereza umuvuduko mu nyuma adepasa imodoka yarimwo abapolisi ari nayo yaguyemwo uwo mupolisi kaze kuko barashe isasu ntiryashika kuri Prime Niyongabo ahubwo ryinjira muri iyo modoka yarimwo abapolisi. Bivugwa ko kandi ico gitero coba cyarabereye hafi y'ikambi ya gisirikare yabamwo bataliyoni y'abapara. Nguko rero uko Prime Niyongabo yasimvye umutego w'urupfu yari yatezwe mu ibarabara yakunda gufata cyane agiye gutonda ku kazi kiwe ka misi yose. Twibutse ko kandi iyi kudeta yo mu mwaka wa 2015 imaze kwanka Godefroid Niyombare we yataye igihugu arahunga, naho abandi harimo Cyrille Ndayikengurukiye barafashwe ico gihe. Prime Niyongabo na gaciye ubwenge ngo bo bahise bava muri uwo mugambi akaba ari bo banafashije Perezida Nkurunziza kugumana igihugu nyene ari perezida. Nako kandi Gen.Prime Niyongabo afatwa nk'umwe mu kuboko kw'iburyo kwa Perezida Ndayishimiye nkuko nabibabwiye no mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye wari wapanzwe na Guillaume Bunyoni. Bivuga ko Prime Niyongabo nawe yagizemwo uruhara rukomeye. Mu minsi iheze mwarumvise kandi vyinshi makuru yavuga ko Gen.Prime Niyongabo ari we yari hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse hagati y'uruhande rwa Perezida Ndayishimiye ndetse n'uruhande rwa Guillaume Bunyoni mu kubumvikanisha, ariko ico gihe Perezida Ndayishimiye we akaba yashaka ko Guillaume Bunyoni ashikanwa imbere y'ubutungane vyihuse. Mu yandi makuru tugiye kubabwira, reka tubabwire ko hari ingingo yafashwe kuri ubu amashirahamwe yabigenga ngo azoha abakozi birukanywe na leta akazi ngo azofatirwa ibihano. Kuva ubu ishirahamwe rizoha akazi umuntu yakuwe mu mabanga ya leta kubera amakosa yakoze ashobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ngo ntirizosubira gukorana na leta hama mu guhabwa amasoko canke utundi turusho. Ivyo bikaba vyari biri mu cegeranyo c'inama shikiranganji yo kwigenekerezo ya 10 Rusama uyu mwaka wa 2023 akaba ari hari kuwa gatatu w'indwi. Leta igasaba ko ishirahamwe ryose ryahaye akazi abantu mwe nabo yagiriza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu gufuta amasezerano y'akazi ryagiraniye nabo mu gihe ryoba ryifuza kubandanya kugiranira imigendanire myiza na leta. Kubw'inama shikiranganje ngo ntivyumvikana ukuntu leta y'u Burundi yofatira ibihano abo bakozi mu kubabogoza mu mabanga hama ayo mashiramwe agacaha akazi abo bakozi hama bakagumana imigendanire ibangamira inyungu za leta.
ikindi ngo ayo mashirahamwe ategerezwa kwerekana ico akoresha inyungu akora mu turusho canke amasoko ya leta aba yatsindiye, kuko ngo bimaze kuboneka ko bamwe muri bo baca baja kuyakoresha imigambi hanze y'igihugu hanyuma Uburundi bukaba aribwo buhahombera. Nibiki leta ihomba mu gihe abo birukanywe mu kazi ka leta bakoranye n'amashirahamwe yigenga? Leta yo ivuga ko rimwe na rimwe amasoko ya leta yagiye aratangwa, wasanga abo bakozi ba leta birukanywe bafise imitahe muri ayo mashirahamwe canke ayo mashirahamwe akabakoresha nk'abahinga consultant canke abafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abarongoye ayo mashirahamwe. Ivyo rero ngo wasanga bibangamira inyungu za leta kuri ayo mashirahamwe, kuko ngo yaca afata ibiciro akabigira umurengera canke mbere n'ayo masoko ntaje mu ngiro, ariko abayatsindiye bagasaba kurihwa babifashijwemwo n'abo bakozi ba leta bahavuye birukanwa. Leta y'u Burundi rero ikabona ko uko guhabwa akazi ari uburyo bwo gushimira abo bahora bakora leta bayononeye ku nyungu zayo mashirahamwe. Ndawukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, ico nkibutsa ufyonde sabone canke subscribe kuri hoteli wafyinda ko kugira ngo mutoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No muhuza TV Imana ibahezagire.